Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA arongoye Inama Nkenguzamateka akongera agaserukira imbere y'amategeko Ishengero rya Méthodiste Unie mu Burundi ari kumwe n'abajejwe intwaro bo mu ntara ya Ruyigi yarifadifadikanije n'abakristo bo mu bubwirizwa bwa Gitega kuw'Imana igenekerezo ya 28 Myandagaro mu gikorane c'amashimwe cabereye ibuhene muri komine Butaganzwa yo muri iyo ntara. Mw'ijambo yashikirije abitavye ico gikorane Nyeniteka SINZOHAGERA yabahamagariye gukora bakagwiza umwimbu no guhagarika agatima ko gushaka kuza barungukira ku bandi mu kunyegeza ibidandazwa bimwe bimwe nk'ibinyobwa n'isukari. Yaciye asaba abajejwe intwaro kwama bakurikirana bafise ingendo nk'iyo. By'ukuri hari byinshi nari kuvuga ariko ndashimenya kubabura amatari yamaze kubahamagarira gusenga ariko kandi tugakora. Amen. Amen. Dusenge ariko kandi dukore kugira ngo twiteze imbere. Maparuwasi yanyu murafise amatongo atari mato, turabinginga kugira ngo nyamatongo mufise ku maparuwase bakoze Imana muyarime muyabyaze umusaruro muyicarike, ariko bano banyeshengero nyene mubashiremwo kujya mugira amatangazo mukavuga ku munsi wa kabiri ngo muze muzana amasuka tuzogenda kurima kwa kanaka, mushire muri tangazo rivuga ngo ku munsi wa gatatu muze muzana amasuka kugira ngo turime itongo rya paruwasi, hanyuma muteragire namwe mwimbure kugira ngo mu nzu y'Imana ntihabure ibyo kurya, turonke umusesekara ku buryo mwimbuye mushobora gufata igice kimwe mukakigurisha kandi kagura abanyeshengero nyene ku gafaranga gaciriritse. Haleluya. Mbere yo nagiranje ntera akama abarundi kugira ngo tugire umutima wo gushigikirana canke wo gufashanya muri kino gihe, aho tubona hariho abantu bamwe bamwe b'abarundi kandi bene wacu bikika mukiza, ugasanga bariko banyegeza ibidandazwa kugira ngo bungukire ku barundi bene wabo. Nagomba byukuri abarundi twumve yuko uyo si umutima w'ikirundi, ubundi turi abarundi turavukana, ntibonezerwa ari kubona abarundi bene wanyu bariko baragirirwa nabi kandi ari wowe uriko urabagirira nabi. Ugasanga hariho bamwe bamwe banyegeza ibidandazwa, igitoro, bakanyegeza ibinyobwa, bakanyegeza amasukari, ugasanga rero abarundi bariko byukuri bamererwa nabi, kandi leta mvyeyi yariko igira utwigoro kugira ngo ivyo bibazo byose bihere. Reka twagomba dusaba byukuri abarundi ako gatima ko kumva bo kungukira ku barundi bene wabo, kungukira ku murundi mwene wanyu, ako gatima tugahagarike. Twumve byukuri ko umurundi mwene wacu agize ikibazo ananiwe kwiyunguruza kubera ko nanyegeje igitoro, numva umenga ntaco ndiko ndakorera igihugu cacu kuko mbanzanye amananiza mu gihugu. Kubw'ivyo twagomba byukuri nk'abavugira bene gihugu dusabe abajejwe intwaro, inzego z'umutekano, mbere n'abene gihugu bose twese duhaguruke kugira ngo tudome ku rutoki abo bantu usanga bariko barakora mwene ivyo bintu, kugira ngo igihugu cacu byukuri tureke gucinyizanya turi abarundi basa, kuko nta kamaro ko kungukira ku murundi mwene wanyu. Yifashe ukungukira ku murundi mwene wanyu ntaco biheza ngo bikumarire, ntaco bikumarira. Rero akabyukuri karakamo hambavu yuko abarundi dukuramo ko mu munsi tugakora, ariko twumve yuko byukuri dukwiye kubabana nako gatima ko gushaka kungukira ku barundi bene wacu.